Warubizi. Shalom shalom bakunzi ba Warubizi. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane w'ikiganiro ca Warubizi mushikizwa n'ishengero rya CLC riri ku cicaro ca Phoenix, Arizona. Nukuri twari tubakumbuye cyane, kaze karibu. Uyu munsi tubabika ibintu bidasanzwe, buri munsi tuba tubafitiye surprise mundindire gatoya. Ariko mbere ya byose ndashaka nshimire cyane by'umwihariko, hari abantu benshi bakoze amakommentaire, hari abantu benshi badushimiye, hari abantu bari muri Canada, hari abari muri Afrika, hari abantu bari ku isi yose batwandikiye bashimye ibiganiro, surtout ikiganiro twagiranye na mama Raisa. Nukuri ngo carahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Nukuri Imana ibahezagire kandi mukomeze kunezerwa. N'ubu tubazaniye ibidasanzwe. Shalom shalom. Warubizi ko Yesu agira neza? Warubizi ko Yesu ahindura amateka? Karibu. Warubizi. Karibu mutumire wacu mwiza, umumama, umugrama, arino byose, umumama mwiza ryoshe. Murakoze cyane. Narahezagiwe kuko ni ibintu bidasanzwe. Karibu, dutewe iteka ryo kubakira kuri no platform ya Warubizi. Abanywanyi babiteze ko byinshi muri kano kanya. Kumutwidondore. Yego ndashimira Imana. Yego kubona nje nongeye kuba ndi hano. Hanyuma je nitwa Bigirimana Liberate. Ndi umumama. Ndi kumwe n'umutware wanje. N'abana nabyaye abana 9. Hama mugabo umwe yaratashe mu ijuru. Sigaranye abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4. Kare bari abahungu 5 n'abakobwa 4. Hama ndashima Imana nkafise abuzukuru 25. Wow. Kandi n'imbere gato nkaba nzokwize n'igitigiri ca 27. Hallelujah. Umukazana n'umukobwa wanje bose baribungenza. Ibyo nkaba ndabishimira Imana nuko bimeze. Yesu abampera umugisha. Mama, abakunzi ba Warubizi bamaze guhezagirwa already. Ufise ubutunzi budasanzwe. Yego. None ga mama, imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu ca Warubizi, turabanza tugasenga kugira ngo ivyo bintu byose ubwo butunzi bubarimwo bugira bo bufashije, kuko hari abantu benshi aho hanze bacitse intege, hari abantu bakeneye kumva izindi ntahe z'abantu zikabafasha. Turashaka rero mu basengere kugira ngo abazokumva kino kiganiro bose baze bafashwe. Karibu. Turagushimiye Mana yacu, turaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu. Akanya keza Mana uduhaye mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami tuvuge ububasha bwawe, tuvuge ubukuru bwawe, tuvuge ubushobozi bwawe mwami, tuvuge mwami ingene uteye ubwoba, ingene uhambaye. Urakoze cyane mu izina rya Yesu. Rero turi hano turagusabye rero mwami muri aka kanya amaraso yongera tuboneke ko kuko nico mwami cingenzi. Utubonye kwa ayo maraso nukuri ucuza ukabana natwe muri byose mu byo turiko turakora byose. None rero ubane natwe uduhezagira aha hantu, uhezagire no marayisa mwami mu izina rya Yesu. Uduha umugisha mu kiganiro tugiye kuganira mwami Yesu, nukuri kize gifashe benshi mu izina rya Yesu. Baze bumva ububasha bwa Yesu ukundi gusha, baze bumva ububasha ubushobozi bwa Yesu nyakubahwa. Urakoze. Turi hano rero tugomba kuvuga ubukuru bwawe, icubahiro gikomeze kibe gwawe, ni mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane mama ku risengesho ryiza kandi rizofasha benshi. Rero mwatubwiye ko mufise abana, mva mwarahezagiwe n'abuzukuru benshi. None ga mama, mwebwe uyu munsi muri ngaho muri Amerika, mwashitse ngaho muri Amerika ryari? Twahise ngaho muri jewe ubwanje nije naje imbere y'uko umuryango uza. Ese ngaho 2017. Hama shitse ngaha, hama mu nyuma haca haza umutware wanje n'abana bana 3.
ariko imbere y'igihe ngaha hariho umuhungu wanje yitwa Shadrack niwe yari ngaha nawe arubatse afise abana 4 n'umudamu ndabishimira Imana yego none ga mama turumva mufise umuryango munini wagutse nukuri Imana yarabaguye bikwiye twashaka mutucire ku mayange mwagize mariage ryari nigitangaza jewe nagize nubatse muri 79 nukuri Imana yarakoze aho jewe urumva nkiri umwigeme narasengera mu ishengero nyene twakuze nyene papa wanje nyene urumva nyene akunda Imana cane hanyuma je rero urumva rero misi yose nkama ndiko ndasaba Imana ngo izonzigame mu buto bwanje kandi Imana izompe urugo rwiza. Haleluya. Hanyuma nasengera mu ishengero rya Katolika ryo twakuriyemo hama ngafata nyene ishapure nkayishira ku mutwe n'isose uko ndyamye hama mvuga nti ye nukuri nyene nkamwe kwiyo shapure ndi nyene mbona nyene ko uko nkabiri gaha imisoso njyane ndi mu nzira ngiye gusuma ngiye kwisoko ngiye kwishuri nkama ndayitwara yego nta kintu navuga Mana uzonzigame kubera iki umbara jewe usanzwe mama yari yapfuye yapfuye niga mu wa kabiri hama rero ncambona nti nguma ndabisaba Imana kuko urumva nguma ndabisaba Imana nti Imana uzomfasha uzonzigame mu buto bwanje kandi uzompe urugo uzomutware mwiza hanyuma rero nukuri naranezerewe cyane muri ico gihe rero baraza nyene ndiko ndagera mu bigero baraza nyene barandondera haraza nyene n'abantu nyene umuntu nyene bize nyene majiji arandondera turagenda ni wabo hanyuma nyene hajya nyene ncandamanuka ibujumbura nje gutumira abavyara banje nje kubabwira yuko bari mu kuza gusaba irembo shitse rero ibujumbura aho hari muri 78 ncandaza ndashikira ndababwira abavyara banje hari undi muvyara wanje ntagenda mubwira acarambwira ati uwo muntu none bimeze gute je naho yize urabiraba neza hari gihe akubwira ko muzogumana mu gisagara mugasanga kujanye hariya mu caro ufise umwana mu gongo inkwi n'isuka n'ibiki byose ikarambwira nyene numva mubyara wanje kandi ambwira gose mbona nyene ko arakaze ndabona nyene arankariye ati je ndafise umuntu yansabye yantumye umugeni kandi uwo muntu ni umuntu ameze neza kandi ndamuzi neza uko n'umugenzi tware wanje afise inzu mu gisagara kandi numukomeresa nyene kandi nyene numva tumukomeresa nshobora kuburisha nyene ibintu nkamwe arasigura gushika nyene arabinkuramo kumbe yari umugambi w'Imana. Haleluya. Ndashima Imana rero maze kuvyumva rero ndavyemera nasanze navyemeye wa mundi ndaheba hanyuma rero acha rero turategura ubukwe turategura ko yarafise uburyo yari yiteguye yari yiteguye kabisa nuko kandi yarakuze kweri yanduta n'imyaka 10 jeyo hanyuma rero erega ndatuma ndabivuga ndabigenda muhira ndabivuga hamwe rero nyene baca basamwere baravyemeye ati nta kundi nari kutabwagira ubugeni nyene ncanda nemera kuko urumva nyene umuvyanje kwese ndaramutinya kandi naramwubaha wabuze ko atoguta mu rudubi nari ko atonta mu rudubi yego nuko rero bigeze uko rero duca turagira mariage ndabona bimwe ngitangura ndabibona nyene kabisa ko nyene atantaye mu rudubi atari umuyescro kabisa umutware wanje ndabona ankunda yo neza nukuri gushika n'isaha ni nkagishika nagisaza hanyuma rero bigeze ngaho rero turubaka rero muri 79 nuko duca rero muri 81 duca turibaruka umwana w'umuhungu hanyuma kandi
muri uwo mwaka nyene tuca turakira agakiza turakizwa muri Pantekoti Bujumbura mwese muri kumwe oya nije natanguye ariko je ndagenda maze kugenda kwakira ko gakiza ndashika muhira ndayimusobanurira oya mbuze gatoya uwo munsi nagiye ariko gatandatu ngiye nukuri Imana ikora ibitangaza Sandrine Imana ikora ibitangaza amen ngiye hajya barahamagara ngo nimuze abafise ikibazo nimuze tubasengere nzabona sinzi ikintu canteruye ngiye gufukama nzabona ikintu hejuru yanje Sandrine kimeze kije nk'umuriro ngo ruhuka urashitse haleluya ngo ruhuka urashitse gushika nisaha ubu turi kumwe n'ubu biguma birimbuga hamwe ndabyumvira nibyo bimbeshejeho nibyo gushika n'ubu nisaha ngo ruhuka urashitse nuko ntashe muhira ndashika ndabimubarira aravuga arantagura ngo we wiriwe he bintu n'ingoya nyene yigirisha nyene wabo by'abashinga nawe ego ndavuga nukuri mutware wanje nukuri nyene kwari kwako nyene twatwitana amazina bya kera nyene 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 ndamutwengera nkunda no gutwenga Sandrine I know birakubereye mama ndamubwira nyene ingene bimeze nukuri ni kandi urazi nukuri ikimenyetso je ndakwinginze kandi urazi ko ndamukunda nawe ndakwinginze je tuzojana yego acaranyemerera turajana no ku ntango yego tujanye dushitse mu nzira nyene haga tugira turashika nyene ubutumwa nyene buravuga nyene ndabwira ngo yango je ngo ndigire hari musaza wanje wa munyakabiga ngo yandigire ngo tukwinura agacupa ntoya iyo twaje dusezeranye wabizi tintumpemukire mukunzi wacu ingo tujane wumvirize gusa yo Sandrine dushitseyo arumviriza yo nawe carahuye ikigo haleluya acarakira agakiza kandi neza duca turagenda bacavuga ngo ubu rero nimuce muza ngo adoke nako muce mutusanga ahantu kandi ukeneye kuca wiyandikisha ngo batizwe muce mugenda mwiyandikishije twace niwe yantanze ahubwo imbere yirukanga turandikirwa umunsi umwe Sandrine gutyo turatangura tureyemeza ko tugiye gutangura kwiga igice amen tutangura ubwo buzima bwo kwibera mu Mana twarabonye Imana Sandrine twarayibonye Imana yo mwijuru turamara imisi hahera umwaka turiko turimva bavuga ngo babatizwe turavyumva kuko ibintu mu misi hahera warabanza kwitonda ukemetse ibi bintu ngiyemwo nzobishobora ni bimeze gute tuguma turi ngaho gushika nyene aho abakozi b'Imana ati mwege harageze kwere nimuze kubatizwa nuko turagenda rero nanje rero urumva namaze kubyara uwundi mwana agira kabiri yitwa Diodone kandi ni umukozi w'Imana n'umupasiteri hari Burundi Imana ishe ndashima Imana yankorera ibitangaza turabatizwa duhera ngaho urugendo rwo kubandanya gukorera Imana rero urumva basha nukuri twava hariya ku Musaga tuza n'amaguru ku ntango nta n'amabisi twarindira nta yaranaguriye cyane gose twagenda twirukanga tumva nyene wumva nyene kabisa yewe wumva utisi mbona ndashitse mu ngoro y'Imana tunezerewe turabandanya haheze rero imisi jewe Sandrine nkanda mutama wiwanje rero yarafise mama we yarakaze rero urumva rero bashiki biwe twarabana hariho bashiki biwe babiri twabana hafi yarambwira ati twege mama wacu arakaze gose tuzo kwihangana ariko rero hamwe two turayaga kambwira ngo uzogende kubaruguruza gusanga ba mama na papa ngo nta kibazo ngo nanje nto yanzi sino gusanga kandi bazi ko bigoye nyene namubiragoye ariko umunsi uri izina ndaryama turaryama ndyamye rero mwijoro nzanumva ijwi Imana iravuga Sandrine cyane nukuri Imana iravuga nzanumva ijwi rikomeye ngo duga gatatu ngo duge ruguru Gitega tuva Gitega je niyo mva na Mutama niyapfa nduge ruguru kandi ubwo nyine sinavuze nje muri sinigwe nagiye numva nyene ko naciye mbyuka nambwira nti yewe mutwaro waje je numvise ngo duga gatatu rero ndagusabye ndondera itike yarakira amajana 3 kuva i Bujumbura Gitega
yemwe acarambwa ati bavuga mu congereza ngo uri serious ari serious mama uratumva nyene ntega si jewe ni mwuka wera mpemu yera nuko rero nca ndaduga ndashikira muhira ahantu bita ku rutonde Igitega impande ya komando Igitega Sandrine abasoda basohokera hari akagwi k'abantu b'abantu b'ingeso mbi b'abamaraya niho bari nibo basirikare bahembwe baca baza ngaho kuri urwo rutonde nyene bakabaha inzoga bakanwa bakaborebwa Sandrine baca barabona umudamu nyene akiri muto mbamvyaye kabiri njanye umwana w'ikibunduguru n'akacuko kandi mwari beza mama kuko no vraiment bakaca bazana ngo bampamagara bankunze ngo hari ahantu banywera hari ahantu hari hafi nkaca ngenda Sandrine nkababwira nti amahoro y'Imana bane namwe amen ngwego mama ngo twari dukeneye ngo muze dusangira agacupa niyo jewe murazi gabantu jewe Yesu yaramaze inyota jewe narakiriye agakiza ndimwo Yesu nahubwo jewe ngira aho kuma gacupa reka dusangije mu Imana ndababwire mwakire Yesu mwakira agakiza mukizwe muhinduke muhebe ibyo bintu kuko mutabihevye Satana azobatwara muri Gehinomu baca bararabana uyu muntu ku rutonde arabaho uyu muntu araba muri akarere ka rutonde haraho umuntu ibyo bintu tubwire n'ibiki nguma mbandanya ndabibabwira ngo mbandanya ndabibwira nyine baca barabwirana ati nigitangaza nguma ndababwira ngo ndababwira Sandrine ndashima Imana yo mwijuru ahantu kuri urwo rutonde yego ndashima ko ndahafise abasoda barakijijwe amen ndashima ko babiri arabakoze umwe n'umupasiteri uwundi ari umwarimu ivyo ndiko ndabikubwira Imana irikira bibi Imana ihabwa icubahiro ndashima Imana abamaraya barakijijwe parusanga umumama nukuri yarafise abana 8 badasangiye se arahaza nyene babwira ngo ivyo ngo wigirisha ngo iki ngo haduhebye ibyaha duhebye ubusambanyi ngo twoca turi giki twubaho gute tumara no yawe ni muhumure n'ubu Yesu ndiko ndababwira azokora ibitangaza azobagaburira wewe umwiyegurire uhebe ibyo byaha by'umunuko kuko ibyaha by'ubusambanyi imbere y'Imana n'umunuko umwanda mubi n'umwanda mubihebe mumaze kubiheba mumwiyegurire uzobiraga mwareka ngaho ngo ufise umugabo ngwigisha bakantu ntoya kandi rero Sandrine kindi Imana yankoreye jewe ntashavumbira Imana yarangiriye ubuntu niyo umuntu angiriye akantu ntasanga namaze kumuharira kego Imana idusaba bakantuka bakagerageza ubusa bakantuka mugabo byose nkayibona ubusa ntaguma ndabatwenga ndavuga nukuri ndiko ndabwira nukuri mwihane muri kiyo myanda Yesu azobagirira neza nuko rero umusuri izina rero umumama afise abana 8 araza ari wenyene agati none ibi bintu wambwiye aho ko nukuri barya abana 8 no shaka kuronka uwo muntu akabagaburira neza je nkabaho nariko ndakora iki cyaha uko nukuri ibyo bintu birashoboka ndiko ndabikubwira ko bishoboka uwo Yesu numukiza uwo Yesu numunyabubasha numunyabushobozi akora ibitangaza uzomubona nuko haza uwundi nyene wundi yitwa Charlotte nawe nyene yavimutaho yavuye iwabo aza ngo ku rutonde ngo bamubwiye ngo niho hasohokera basoda ngo uzocuba umutunzi umugore w'abasoda Sandrine ndamubwira ubutumwa nawe ndabimubwira ndamubwira nti hebe ibyo bintu mukobwa wanje ni muhebe ibyo bintu ni ibintu by'umunuko imbere y'Imana nuko ndashima Imana ko baciye bakira agakiza haleluya bakiriye agakiza nta rero ndabatwara nyene ku rusengero mu Magarama Igitega cyane batwara barakira agakiza ugatarina acarakira agakiza n'ukuri rero urumva rero uko Imana impezagiye nguma ndamwibuka nimba ari impuzu ndamushira nkumva kandi hari n'igihe kimwe nagenda mu gatutu butaranaca Imana imbwiye ngo jana mushire Sandrine urumva je umusanzu ndakundira irangi rya bleu nayivuse igitenge ciza ciko vandrete c'igitenge ciza ariko Imana imbwiye ngo jana sho nyene co
mushire Gatarina mushira cyane mu gatondo ka kare nkamushira ndose umunyu nkamushira kandi kose nimba nasumye sinashobora kumwibagira nkaca ndamushira n'ibyo bikorwa kuko bwiye n'ibikorwa nabyo nk'ibyo biravuga ubutumwa cyane yego rero biramfasha barabandanya kandi narifise n'umumama yitwa mama Musonga titwa Sara yene aba musi ya posta y'Igitega nawe yarameze ni nka mama wanje urumva niho twafata tugasenga Imana kandi maze gushika ahantu ku rutonde Imana yaciye ingende irambwira ati ubu rero usenga Imana irambwira ibintu by'amabanga akomeye cyane yego kabisa cyandabwira uko nyine Imana yambwiye mfata iyo minsi ndimira Imana ngasengera aho hantu ngasengera abo bantu gutyo barakomera Gatarina arabatizwa maze kubatizwa rero tuza turafatanya dusengera hamwe nabo basirikare tukaza bamwe bakaza nkabo tugasenga rero Gatarina Imana yo mwijoro Imana sandire yakora ibitangaza ikikora ibitangaza icifata uyu mwana mukuru wiwe acamanuka ibujumbura asubira aho nari aza gufasha Mutama ateka aba umukozi ndamubwira Mutama aba mpakazi nyene urumva uwo mwana Imana ishiramuhindura Imana ikora ibitangaza acakunda nyina nkuko wikunda base yego nimba rose ho gafaranga afasha nyina agura imbuto ya nyina amugurira agahuzo amugaburira ibintu byose nukuri iramuhindura ifata umukobwa agira kabiri wiwe acaronka umufiance aronka umugabo nyene akora kuri brasserie afise amahera Sandrine Imana ikora ibitangaza uwo mama aravuga ati hewe bya bindi wambwira nuko ntiwatamwe ko wabibone na bado ntiwerindira gusa nuko bigenda uko urusharirota nawe ariyumvira araza maze kugati none gashaza ansanga muhira ati none jewe none ko abagabo bansanga muhira aribo bandihira inzu nzoguma muri inzu bandihira bizogenda gutema arampano ndamubwira nda telefone umutware ndamubwira ikibazo ambajije none twomufasha gute mutware wanjye twomufasha gute acarambwira ati reka dusenga Imana umushire mu nzu hama rero mu nyuma azoce agenda asubira iwabo aze kuvuga ubutumwa nuko usharota caraza mu nzu muhira tufatanye nyene numva tujana gusenga nyene aba nk'umwana wo mu nzu yego hanyuma rero eka nuko Gatarina yaba ari nko mu nzu kenshi twarabana yaba mu nzu ari nko twasangira hamwe ntaco nafungura tutari kumwe yego nuko rero Charlotte nawe aca rero arabatizwa maze kubazwa caraza arambwira ati rero ubu rero reka ngende muhira kwa mama nze kumushingira intahe ndamubwire yuko naronse ikintu cy'igitangaza uwo Charlotte agiye muhira mama wamubonye arashiduka kubera urumva yari yataye n'inkwano mu nzu arirukanwa aje ku rutonde umva nabikubwiye ko yavuga ngo aje barabwirana ngo aje ku rutonde kugira ngo aronke umugore gutyo bintu nkamwe amubonye arashiduka mama ntushiduke jewe nakiriye agakiza ubusingirisha Charlotte wawo nduzi ubu ndi Charlotte wundi Yesu yahinguye icaremwe gisha nyina wiwe yabibonye nawe acarakira agakiza baca barasenga rero mu ishengero ry'ahantu bitibutaho nuko rero bimaze kugenda uko Charlotte kandi Charlotte naguma ndabwira urabona uracari muto wowe ndiko ndakubwira uzogara kubimbarira ndagushinga intaye yuko uhebe ibyo byaha by'umunuko wakira agakiza neza Imana izoguha umugabo wawe personnel muzobana uko nayo kumubwiye niko byagenze ashitse hari aho hantu mutaho acanye urabona ko yari yamenyereye kuba nko mu kizungu nyene acamenyera bamushira mu ngoro y'Imana aca yakira abashitsi baca mu bikorwa byo kwakira abashitsi mu ishengero atekera yakira abakozi b'Imana baje nuko acahurana n'undi musore nyene nawe nyene yakira abantu baca barakundana baca baragira ubukwe bwiza Sandrine acaragaruka araza kumbarira ati mama bimwe wambarira nukuri aho urazi kinzanye nje kugutumira uzoze muri mariage yanje bimwe wambarira Yesu yarabikoze haleluya nanezerewe naranezerewe ndagenda ku bukwe bwiwe ndanezerwa ariko aragupresenta akubwira ati uyu niwe uyu Sandrine nukuri igitangaza aragira ubukwe bwiza araronka urugo rwiza nuko
mbere ashatse kafasha mama wiwe nyene urumva mbere mu nyuma mama we kubera yi wenyene ahava aramuzana amucira umuhiriwe amurera nk'umwana babishengero umukobwa wiwe mukuru uyo yahava yaza kurongwa nawe afise umugabo kumusaga yahora aza akansanga akamonyereka anyereka n'umugabo wiwe ubuntu yabwiye ubutumwa mama biraryoshe Sandrine cyane gose naraneze umutima wanje wanezego nuko uwo Gatarina nawe igihe kimwe acantuma maze igihe maze imyaka 9 jewe Imana ishamwe ngo nca ndavayo subira Bujumbura ubwo Gatarina deramera nka kuno ashaba ngo wewe umeze ngo kwa kundi ngo kwa Paulo na Timotheo munsize ku murima ngo canke kujya kwa ngo uzinze ku murimo ngo ngasha ngo uzoza uransengera ngo nta kundi reka nanje ngumenye ngende hari yanze gukora ikorwa hariya nabo sigara ngaho kume kwa Elia na Elisa yego nuko rero hageze igihe Imana iramuhezagira uwo mukwe wiwe acaramukura no mu nzu we inzu iwe yavamo yarava y'ibyatsi acaramubakira inzu nziza y'amabati nziza cyane aramubakira hageze igihe arantara ngo ubu rero ndakwingenza uzoza uraba ibyo Imana yankoreye bimwe wambarira byose Imana yarabinkoreye aca ndagenda Sandrine ati kandi uko wambuga ati uzorondera itike rikuzana ati zo kumanukana je nzorindarigo Imana yarampezagiye Imana yabari uwo ko yaciye mu mutahe w'Igitega arangura ibiharagi imiceri ibyo biyo nyine urumva bahagaze neza nyine wow ngiye nshitseyo nanezerewe umutima wanje waranezerewe sanga yatumiye aba mama shamwe ngo mwabonye ngo wa wundi urumva ino banyita mama Shadrack hari banyita mama Claude mu ifurande yitwa Claude ngo mwamubonye we mama Claude nama ndiko ndababwiye ngo nguye wa mama umuvyeyi w'umwuka bose bangwa ko bandamutsa Sandrine baranzimana ndabona ngenda bigira ndaryo umutima wanje uranezerwa nukuri hande mugati watanguye agace kijuru nukuri ego nukuri turanezerwa ndababwira nyene nguma nyene numva nezerewe kabisa nezerewe nawe gwambira ngo bya bindi none wabonye ndagore ngo reka muri gitangaza nabana biwe bose baca barakizwa wow ndashima Imana rero maze gutangira ntahe Sandrine nukuri barafashe imifuko barantekerera ibintu ngira umwe wese umugenzi we yazana igifuko cy'ibihara kuko ico gihe hoho bashavye ibintu byarimbuka nyene sino bikubwiye barantekerera ibintu hamwe ntashobora kumva ingene no bivuga yego ati ni birere Imana yarampezagiye mama umuvyeyi wanje ni Imana yarampezagiye nukuri ntaco nobasha kuvuga Imana iguhezagire amen ndaryoherwa ndagira ndabura uko ndabyifata ca ndamanuka nashaka nyuzo nyane barandihira imodoka ibitwari pakira ndamanuka ni Bujumbura nanje ndaha abantu ababanye bavuga nti hanagakiza ndiko naho n'ubutumwa ndambe mu bintu nkamwe nuko rero turaguma ngaho wa mwana w'umuhungu turaguma turabana b'umwana w'umwizigirwa gushika nyene n'ukuri nyine biragenda neza mu maci yapfa muhira agenda za kubaka rongoro yego none gamama mbabare gato ntabakiriyemo umva abakunzi babarubizi ndazi neza ko bararyohewe umva muri ko mubabwira ibintu bitangaje kandi bifasha kandi muri iki gihe biriko biragabanuka rero nagira ndababaze mama mwatubwiye ko kugira mwakira gakiza haje ikintu kikababa ku mutwe ico kintu kije ko ari rya mbere mwari mwinjiye mu rushengero ntaco cababwiye ntabwo bacabateye ntimwagize ati noneho ni satani anteye mwari muzi ikimenyetso c'umuriro mwari nta butumwa bwari bwumve mwotubwira ukuntu mwiyumvise muri ako kanya Sandrine numva nari nunamye ndiko ndasenga numva nyine ikintu kiri hejuru nyine nk'umuriro nyine ngo ruhuka urashitse nca ntangwa kumva emotion ndiko ndarira ndashima Imana nurakoze Yesu nurakoze ngoma induru nurakoze Yesu urakoze murakoze nyine numva nyine kasa amashima dasanzwe ndiko ndarira ndanezerwa cyane umutima wanje uranezerwa donc wumvise ikintu ciza ukumva ko atabure n'ikibi ari ikintu ciza ko naciye numva ngo nagiye numva ngo ruhuka urashitse
Yo. cyane ndabona nyine ko nshitse kandi kuva iyo saha aho ndi hose ndumva ko nashitse naho nabandi mu nzira naho nabandi mu barabara Sandrine ndumva kabisa ndi kumwe n'umugabo w'abagabo. Yo Imana ishimwe kandi uwo mugabo ngo ntahemuka kandi ngo uko yamye ngo niko ari n'ubu ngo kandi nuko azohoraho ibihe bidashira. None mama hama nyuma yaho rero muca muraduga mwumva ijwi ribabwiye ngo duga. Mwumva mwaremeye murabatizwa nyuma yaho hama nyene uwo muriro Imana yabashizemwe ati urashitse wumva nyene igihe cawe washitse mu kazi kawe Imana iguhamagare ko kuvuga ubutumwa no kuyamamariza. Umaze gushika ruguru eske umugabo urumva ko yari yabanje kubikubwira nyuma bikakumuka wera mpemu yera kagukoresha mushitse ruguru mwasanze umutware yabateguriye aho mushikira ntivyabagoye byagenze gute? Mumaze gushika nashikiye mu nzu kwa mabukwe turabana ukabisa kubera nyene urumva nakubwiye ko jewe nta bintu by'ubushavu ngira yego mwarahezagiye naho nta muntu ananira kubana nukuri nico kintu Imana yabivye muri wo munsi wa mbere yego nuko hanyuma rero turabana ariko nyene urumva nyene ndagira nyene ibintu nyene ndabona nyene byinshi ndabibona ariko byose kabisa kuva ico gihe Sandrine ndibuko umunsi umwe nari ndyamye nyene ndiko ndarira ndikoga Mana none ibi bintu kwenda ndabona Mana nzobishobora bizogenda gute ndabona bikomeye urabona kuri yo wamfata neza imeze neza twoba none Mana ibi bintu je nzobishobora mabukwe hari gihe yanwe nzoga katare yewe nyene nkabona nyene ari karakantu kagira nyene kwakundi nyene abantu bakuze nyene ariko gaca numva nyene ndiko ndasenga umunsi umwe ndaryama naho nyene nzabona nyene kabisa nzabona ikintu cy'umuriro hejuru yanje kwa kundi nyene ngo ntutinye ndi kumwe nawe haleluya ngo ntutinye ndi kumwe nawe ndabona niyo Mana bonje ndifuka nyene ndifuka ndatinya nyene mbona umuriro nyene niyo Mana ntwakoze Mana mako nyene akaje mbwira ngo mbige ngo nguyu mukazana nguyu umuhungu wanje umuntu yanzaniye mu nzu menga ngo nisema ngo aravuga ararabika ngo kandi harabika isake ngo ararabika Sandrine nukuri ndavuga nti mama oya nagana ariko ndasenga Imana agasa niko ndabika kandi nukuri kubera iki Imana yambwiye ngo ntutinye ndi kumwe nawe ntutinye rero ngasha numva nyene byose Imana yemwe iguhaye amahoro muri ibyo bintu byose no kumutahura no kumwumva nkamukunda rero nkamukunda cyane ngiye Bujumbura nkamuzanira impuzu nkamuzanira udutambara nkamuzanira urupira nyine kabisa numva Imana nukuri hari igihe rero kagera akamvuga no mu babanyi bakangure ko Mana ngo yo muri ko Mana ndonsumwa ngumukomazana nkunda kurya yemwe kare ntije urya naho yovuga imeze gute ntiyambyariye umugabo nta bintu isi no muhangara kuko yambyariye umutware ababanyi bakumikwa rero urumva ibandanye uko rero mu nyuma mabukwe arakizwa mugabo mu nyuma nyene yahavuye nyene adende bukirwa nyene ntiyabigumyemo mu nyuma hava ararangiza ariko yarangije mwaramufashije naramufashije ariko nabonye yarangije amaze kuja mu ntege nke kubera naciye manuka Bujumbura asigara mu rugo numva nyene ariko twaramubaje ariko nibanga ry'Imana ariko kandi ikindi nshima Imana ndashima Imana rero ahigitega urumva ko nakubwiye ko navuye manuka ngaruka Bujumbura ndashima Imana ko ahigitega niho naronkiye umugisha wa mpwemu yera ndabyibuka hari kuhagoroba twaraguma tugenda kuwa kane tukagenda gusenga tugasenga no kuwa gatandatu twarasenga no kuwa Mungu tugasenga rero uwo munsi hari kuwa gatandatu sinzowibagira ariko hagoroba hajyaga kagoroba tuko turasenga kuhagoroba rero numva rero imbere yaho hariho umumama yavuye Bujumbura aza kundamutsa aje kundamutsa nyene asanga inzi Gitega mugabo rero tuko turasengana nza numva mbwiye ngo sha mama Claude ngo zorondere ngene usenga ngo masengesho yawe ngo nyene ngo nta bushobozi burimo nyene ibintu nyene ambwira Emba mu mihe bya kera by'iwacu umuntu yarakubwiza ukuri wanka ubyakira utabyakira nta burya mwavuga ukuri rero amaze kuyimbwira je kansigaramo nimba magari ndumuntu ndikabashe umuntu aje kundamutsa magaca ambwira gutyo mugabo rero ndiko ndasenga
imana mwijoro nca ndota mbona ndiko ndiruka hamwe nushaka kukinusha nsaba muga nkiruka ndiko ndavugishwa cyangwa mbandanya ndimana none ibintu nibikigamana sobanurira amana urabena nje ubona ntaco nzira ubona ndumwana muto ntaco ndubabarira muvyeyi haje imana iravuga nsambona nyene imana ndabona umuntu ariko aransobanurira ko nkwiye kurondera iminsi kuja imbere y'imana cyando nk'iminsi iyinga yose ndi imbere y'imana naronse umwana nkanwa ku kagoroba nkanwa kabuyi gusa mwari muri ruguru ndi Gitega nyene mfata iyo minsi ndiko ndasenga ndiko senga Imana nyene nkumva ndiko ndasenga nyene urumva bwari ubugome bw'Imana Imana nyene yari urumva ko Imana yari yampaye go rutonde yego hageze rero iyinga iheze ndagenda ariko kwa gatandatu turana gusenga hamwe urumva nyene ijambo ry'Imana tugiye kwihana nyene bavuze ijambo ry'Imana ndagenda gufukama ndine ndazimira ubwenge usanga nibambira nyene ngo nagumye nguma mvugishwa siho nari nyene nk'umuyera ari muri wewe n'ishengero rirasohoka nguma ndambara yaho nyene rero urumva rero ewe campaguruka ngo numva nezerewe bakoze Imana shanga ngo nukuri Imana guheza gasha baransengera ngo wagabanye ngo waronse mpwemu yera ego uhereye kuva ico gihe ndashimira Imana yo mwijuru kuko nukuri Sandrine uri muri uru rugendo turiko turagenda turi muri iyi si urumva ko satani yari yagiye mwijuru umugabo agira ubwibone agomba kuringana n'Imana Imana ishamukorora ashaza mu isi mugashaza kubita urutoka avuga ati nanje ngira nzogerageza uburyo bwose masi nanje abantu ndabazimanga ubwenge ndabatakaza ubwenge ndabazimize ndo nkabo nzokwisasira Sandrine udafise mpwemu yera ntushobora kuzonesha iyi si mpwemu yera kuko na Yesu yarabwiye abigishwa biwe ati abaseze ati ce mugende Yerusalemu ati kandi ntimuhirahire ngo muje harigende Yerusalemu hari ikintu ngiye gusaba data azobarungikira umufasha ari uwo mwisi azobafasha muri Yesu akabafasha kugira munshingire nawe ndashima Imana yo mwijuru je bisha bigenda uko je mbere ubu ndamwita Marene iyo ndiko ndasenga mbwa ni Marene Satre Mwemu yanda mwita Marene uhereye isaha niyo ndiko ndasenga Marene uranzigama uranga umusengera kuko niwo wampawe ngo uzo kumudusengera ibihuye n'ibyo data mu ijuru agomba je hari gihe ndondagura ibi nkavuga twanye nkagira bucya ariko mpwemu yera uraze ko ari wewe waduhawe none rero Marene mufasha wanje niwe Marene wanje niwo kunzaba niwo kunzigama umusengera kandi gushika uzoshikana niko niryo sengesho kenshi nsenga Sandrine yego sengesho gitse rero ntandaza rero ibujumbura n'abaciremwe mama twumvise yuko imbere ko muja ruguru ijwi haba donc kuva mwakiri umwami Yesu mukaronka uwo mufasha abafasha muri byose kandi n'ubundi nzira ko mukiri kumwe ntaho yagiye cyane gose yego kandi biraboneka cyane gose yego nashaka rero mbaze imbere yuko muva mu ruguru Igitega hari rindi jwe mwaba mwarumvise ryoba ryarababwiye ati ubu rero mission yanyu nabazaniye kuko turumva vraiment ko wari wagiye kuri mission ntabwo wari wagiye bisanzwe urumva ni wari gusiga ibintu mufisi Bujumbura muguwe neza n'umutware kandi urumva yaragukunda yaragufyinisha byari biryoshe kwa gukuba hafi nawe ukaryoherwa ariko ivyo byose urabisiga ugenda usanga uja kuri mission Imana yagutumyeko none mission iheze hari ukuntu umukoresha wawe akubwira ati mission iraheze rero subirayo cyangwa ndakurunge ku yindi mission mwebwe mwumvise iki kugira ngo mwumve ko mission yanyu irangiye ruguru ico gihe Sandra nabonye urumva ndahantu umenga ndi nko mu kinogo mbona ndiko ndaduga cyava ngo vayo ngo vayo ndaza kandi nica gihe urumva naciye mvayo hari 92 niho navayo mwabonye muri ko mwururuka ahantu mu kinogo ndiko mvayo namba numva umuntu ambwira ngo vayo nyine cyane nyine kabisa ko ari kugenda kandi urumva nyine hari hageze nyine ko ngenda mission yari irangiye kandi mvuyeyo
hari muri mu myaka iri 90 na kangahe urazi harabaye ibintu by'ingorane rero urumva rero n'Imana yagombye nyine kunkura nyine kugira ngo nyine ibintu imisi yari iheze birumvikana yego nukuri ndashima Imana yego mushitsi Bujumbura rero wa muriro uguma kwa kundi Imana yakomeje ibiyereka yego cyane aho hose mufise utubebe ibindi Imana yoba yarabakoresheje nyine mumaze gushika mu gisagara kuko urumva nimba muca aho mu ruguru hari abantu hameze nka Sodomu reka tuvuge gutyo hari hameze ukuntu mwayivuze wogira ari nka Sodomu na Gomora none nimba ruguru hari hameze uko kandi tuzi ko ruguru ahantu haba hatuje hatekanye mushitsi Bujumbura hoho mu matara Imana ntaho yabarongoye ngo mugende mufashe abandi aho nyene tumaze gushika Bujumbura twarashitse nyine umva nyine ndaje mu bikorwa by'Imana urumva kusanzwe nahariya Igitega numva nari nsanzwe ndirimba muri korali ya mbere nkaririmba no ku ngoma ngasha nigisha n'abana Sunday school uyu munsi candaza rero ibyo bikorwa byose naje nyine ndabishikiramo nshikiraho nyine ndabaza Imana kandi hajya ni byiza ikintu cyose ukabaza Imana nshitse barampamagara bakorari y'abamama korari ya mbere urumva hajya mu Kibenga hari amakorari menshi mwavuye muja mu Kibenga ko bwa mbere mwari mu ntaha mwari ku ntaha tuvuye ku ntahangwa babe batwimura batwubakira urusengero dutangura ahantu mu nkenga kure nyene mbega bahita mbega ubu habita mu higaye mu gisyo amajambo hiye hariya hiye mu gisyo yego niho twatangwa ahantu nyine hariya mu nkenga turubaka urusengero mu nyuma baca barabona nyine baca babaka n'urundi rusengero mu Kibenga hajya mu Gisweda nuko ntanja hajya nshikira hajya nyine nuko rero maze gushika ndasenga Imana none amakora yose ko ariko ngo nje mu yihe nje mu y'abamama nje muri korali oya ngenda muri korali ya mbere nyine watanguriye mu muhamagaro ncanja muri korali ya mbere sande korali yo korali ya mbere ndayigiramo umugisha hezagira imwagwamwo mba bacana ndabanda mu komite wayo tugaca tugira amasengesho y'abakontagite n'abakomite tukagira umunsi wa mbere wo kwirirwa iminsi yose tugasenga iyo ko ebasha nukuri turanezerwa hahandi nukuri nta kono ushaka kubwira iyo korali yaragutse asha yaragutse Sandrine naho no umunsi nzo yikwereka yaragutse umugisha yego kabisa korali ya mbere yo mu Kibenga niyo nashize ndirimbamo nuko mu nyuma baca barara baratubwa ati rero baja kumusaga ni kure Kibenga reka tubore mu Gikoto horumva yego mu Gikoto ndahomba nta rero baratwimura cyo tugenda mu Gikoto cyisere mu Gikoto ndabandanya byo bikorwa by'Imana ani mugane ndi mu Kibenga baca barahangira umujenama twicarika abantu umujenama hari ishengero nk'abantu 1000 mu Kibenga n'abantu benshi bari manini cyane twicarika abantu yego n'ukuri rero ngora nivyo bikorwa nuko rero turaduga ncambandanya ivyo bikorwa nyene hera mu Gikoto nigisha abana nuko nongera nyene ndumuje nama nyene nuko hanyuma mu nyuma rero abakozi b'Imana baca ati rero ko tuje rero ntaguma korale imwe baje bampa nyene ko twarongora nyene korale imwe nyene bakashaka bateka tugire korale y'abakenyezi nyene hama rero umukozi w'Imana ashambira ati rero tubirada ati hani wewe ni wowe nyene uzoshirongora barakona mu bwiza ndarongora korale y'abakenyezi nuko turakora ibikorwa by'Imana turanezerwa Sandrine yego hama rero nuko mu nyuma turagura tugenda mu Gasekebuye hajya haza hajya ku Musaga hari kujya mbere hajya uduganye kujya mbere hari urusengero runini rwitwa Gasekebuye yego rero ncandi rero jewe ncandagenda mugo mutware aguma mu Gikoto jenja mu Gasekebuye kuko wagenda je pase niwe yandungika kugenda kubera ko wacabana uguteguza kugenda uko bahamitase abakozi b'Imana nanje bacanga ngo ucugenda na wewe kubera bajya abana ncandagenda shitse rero
ubwo nyine naho nyine mu nzozi ndavuga nti Imana noya ko gusanze hagaje burya mama ndabatinya ndabatinya rero none Imana nene baza ikora ya mama none nzogende ngira iki ko ari konje acha Imana iranyereka ngo genda mu bakenyezi kujya nyene mbona nyene bariko ndi imbere ko manje nyuma ubarongoye yego kabisa ndandemeye ndabwira mwana nuko ndemeye korari y'abakenyezi ndabyemeye ahandi rwamvuga nti Imana ntoya nukuri mpindurira cyane ndemera nyene ngo muri korari y'abakenyezi yego nuko wow nca rero ncamba nyene nigisha bigisha babana naja ku ntahangwa nkama niyo twama tugenda kugira amaseminari nuko ngaca nyene urumva nyene ibikorwa nyene byinshi nyene Imana nyene kabisa urumva nyene yabakoresheje ibintu byinshi none ga mama yego kabisa Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane yego kabisa none ga mama turiko turegereza guheraheza ikiganiro cacu yego cyane ni iki wobwira abakunzi ba warubizi turumva ko mwitanze cyane mwaritanze cyane muriheba uyu munsi hariho abantu bafite icitwazo ngo bafise abana batoyi ngo ntibokorera Imana noneho twarashyize hano muri Amerika ngo dufise imirimo myinshi nta bakozi dufise ntitwoshobora gusenga kenshi ariko mwebwe urumva ko mwari ruguru burya naho haba imirimo mama haba imirimo mwari bakwa mabukwe mwategeza kumufasha mukaraba nta bakozi mwari mufise bagwiriye bayaya n'ibiki ibyo byose mwabikora gute nirihe banga ryabashoboza ibyo bintu kugira ngo abanywanyi bacu ba warubizi nabo nk'umuntu yumva afise icitwazo urumva ngo nta citwazo yego yo Sandrine Imana two turavuga yego mwarabonanye mukamenyana yego yo nta muntu yobwicitwazo na gitoya yo oya emwe nukuri Imana irabigutunganiriza neza bikagenda neza Sandrine General Imana jewe abana ega mu nyuma navuye Igitega nzi Bujumbura mfise abana narabije mbyara wa gatatu no Shadrake turi kumwe ego kabisa niwe mfura ku rutonda aho nyene mu Bugara ndahita mu Butayo ego nuko ndabyara n'undi mukobwa witwa Sara hanyuma uwundi wa gatanu nawe ndamubyariraho mugabo yaciye yitaba Imana niwe nakubwiye ko yari ugira 9 yitavye Imana yagira gatanu kandi nawe ni ntahendimye Sandrine n'ukuri kuko urumva yaramfise imyaka 7 agire atangure nyene yatanguye ishure hanyuma tujana gusenga mu gikoto tugiye mu gikoto haje abakozi Imana n'abakozi Imana bose babungere bose ba Samuel sinzi ko bose baje mu gikoto nyene dufise gikorane nuko turadugana umwana nyene bimeze neza tudugana gusenga hanyuma rero tuduze tumanutse duhejeje gutaha umwana rero ataha aje imbere yanje n'abandi bantu ko haja mu gikoto no kumusanga n'akari hafi hamurumva rero imodoka y'abakozi b'Imana yaba iri mu bapastor cyamugonga ikimumena gahanga acapfiraho nyene yitwa Meshaki uwo mwana Sandrine yari gitangaza yarakunda abantu ababanyi bose cyari gitangaza Sandrine ikintu cabaye bamaze kumbwira nari hejuru ko cyagwa no ku gatumba yajari yirukana n'abandi bana nyene urumva Imana ikimusa nyene urumva iyo modoka yamusanze nyene yacitse fre kimwe kimusanga mu ufitondera mu nagahanga imusanze mu gafurege gutyo ikintu cyaje nashema ngo shima Imana Meshaka agiye mu ijuru sinigeze numva n'ikintu na kimwe nta n'ikintu na kimwe nagiye numva umunezero nshima Imana ngo shima Imana Meshaki agiye mu ijuru none ga mama umva noneho numva ari yindi ntahe ariko mama muzogaruka murabitwemereye turashaka ko muzogaruka kandi mukazana n'umushitware wawe umutware wawe ntitwamutevye ko kandi nawe turumva Imana hari ibyo yamukoresheje kuko n'ubwo rukundo yagukunze kwari ubwo Imana yamushizemo kugira uzukomeza urugendo yo cyane ha makuru uwo mwana nawe numva ari ikintu cy'igitangaza none ko Imana yari isanzwe babwira ibintu byinshi ga mama muri ico gihe reka tugace ko gatoyi kuko dusa nk'abakazi ariko numva ari ibintu binkoze ku mutima hari ikintu Imana ntigeze kwereka iryo taha ry'uwo mwana urumva iryo taha ry'uwo mwana ni hahandi nyene nta bindi birebire Imana yanyeretse
imbere yuko biba mutama we yari ku isoko urabona ko nakubwiye ko yari umukomereza hamabaza babona yinaze hasi arapfa inde papa wiwe aho ni mu gatondo tuza kugenda ku mugoroba tufise igikorana nuko baca baramuyora bamujana nyene kwa muganga bamujanye kwa muganga baramupima ati none yanyoye inzoga vyagenza bati baramubwira bamujana ati iyo ntamwe inzoga n'umukizwa nyene urumva baca nyene baragerageza uburyo bwose baramuha ibintu bikanye baragerageza uburyo bwose mushamwe sinzi nyene biragenza aca arahembuka nanje rero twabana n'umugabo umuntu nyene gwiza tunga twabana yitwa Karegwa twabana cyandaganda mugane ntabara njana ndakwinginze njana nzibane bambwiye ko mutama byarangiye nyene kuri hôpital militaire cyandaca ranjana nyaguhezagirwa n'Imana ashikanyeyo nsanga yamaze guhembuka maze guhembuka duca turataha nyene tubinda mutahana nyene ntiyaraye mu bitaro nashe twace tumutaha iyo modoka yanjanye nyene twace tumutaha ariko nyene byagenda ati je nabonye napfuye nta bindi sinzi byambayeko nico kimenyetso gusa nabonye Imana yaduhaye kuko yaciye asigara ngaho mwe ntiyagiye mu ikorane twace tujana n'uwo mwana twavuze ati Imana numva hagira yari icura yuko irikira tubwira Imana yuko hava umugena ashobora gutaha yego nuko niko byagenze rero nico tubataha nyene naho turagenda rero tujanye n'uwo mwana dutaje kandi tukiri mu rusengero yitwa je numva twona numva nikora yambe nicaye ntebe zacu zari imbere nawe twari twicaranye hafi bavuze ijambo ry'Imana yaciye yirwa mu maguru kwa pastor ngo musenge cyane cyo kimenyetso gikomeye ko nigitangaza baca baramusenge wewe ntiyakiyo na kimwe wumva ari ibintu bisanzwe nta n'ikintu na kimwe nyene naruko nyene n'umutima wa simba umutima ntiwigeze kubabara kujya uvuga uti je numva ntameze neza nk'ikintu ryava kimwe nta mutima wa simba gusa wamengo sinzi yondi kandi na nyamwana nyene akiriko arumva ubutumwa yicaye ku idisha ry'umuryango yaguma araba yisagara ameze gutya Yesu we urumva byose n'ibimenyetso umuntu atamenya nuko rero bimaze kuko bashobora bambwira ngo ngo meshake ngo imodoka ngo niwigonze ngo meshake ngo kandi ararangije baca baza mama kuza ko ntoyaya niko naciye numva cakindi kandi nyine ngo shima Imana meshake agiye mu ijuru Yesu ndashima Imana gushika n'ubu gushika ngiye no ku maziko Sandrine harabaye ikintu cy'agatangaza abantu bose barumiwe ko nacenja muri mpwemu ntangura kuvugishwa abantu bose none yaciye hamuka mama ko daciye asara cyangwa hamu ry'umwana kumbe sinzi Imana yaciye intwara nuko byagenze birebire numva man bakunzi bawe warubize n'ukuri birarenze iby'uyu mama afise ubutunzi budasanzwe tutorangiza umwanya umwe n'ukuri mama mwatwemere ko muzogaruka ariko dusubire kuri cya kibazo cacu dushaka ubwira abakunzi bawe warubizi urumva intambara noneho wahuye nazo erega tugitangura wumva umengo byari ibintu byakomeje biryoha ariko mu rugendo ngo duhura n'imisozi ngo duca mu biyaya tukaduga imisozi tukamanuka kandi iyo yose warayiduze mama niki cyagukomeje urumva muri ibyo byose wahuye navyo kubura mu buryo butunguranye urumva nababajije ingene niki cyabakomeje kugira ngo mufise iyo mirimo yose ya ruguru nibujumbura haba hari n'imirimo kuko mu mama nyene aguma ari busy ariko mugakomeza wa muriro wo gukunda Imana nike mwobwira abantu no musi bitwaza ibyo byitwazo Sandrine urumva iyo wamaze kwakira agakiza abantu benshi baravuga ngo turatwaye nyene amabiri abantu bari bavuga ko bakirijwe bakiriye Yesu ikintu ca mbere Sandrine je ndiko ndabwira abo ariko baranyumva yego wakira agakiza mugabo uce uba stop banze urondere mpwemu yera utarondere uwo marene jewe ndamita marene yego muri ariko muranye je ndamita marene nuko abyumva nuko byumva utamurondeye ntibizokunda kuko tugwana n'abakuru n'abavuze ubashana baganze isi mwiza yego kandi maze gushika ngaha muri Amerika numvise iryo juru nyine ngo rasengera abamama n'abakobwa ba mama n'ukuri Imana imuje dufashe murazi yuko nitwe twagize ingorane urazi urumva nitwe twagize ingorane n'igihe cyo kwa Adamu na Eva urazi ko twagize ingorane kandi
na Bibiliya ivuga ngo umukenyezi azoja mu ijuru niyashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa naho nico gituma uri wakira ku gakiza nuwo mu marene utegereza kumuvomerera utegereza kumwiyegereza ukarondera umunsi w'ikigira 10 c'Imana umunsi w'ikigira 10 c'Imana ukarondera uwo munsi wo kuja imbere y'Imana w'intahava w'ikigira 10 c'Imana ukarondera umunsi wumva ukoroheye nimba ari mu yiga yose ukarondera umunsi wo kurigwa imbere y'Imana uri imbere y'Imana donc mu minsi ndwi ugerageza urondere 10 c'iyo minsi yose uhayima donc umunsi uhebeye Imana gerageza ico ni kintu ndiko ndabwira kuko twega nk'akarura abantu baba mama dufise intege nke cyane gose ibintu biturondera byinshi haraho ucanga ubumenga ure kandi birumvikana biravye maze no gushika ngaha numvise ngo umuntu arakorokeje no kuguru ngaha ashaka goma gutegwa n'impwemu y'ubwibone aronka kadorare ushitangura gumva karege utangura karonka ugacukaronka ugatangura kugira ubwibone ugatangura kuguhinduka nimba wahora wambaye inzigo kuyukambara ubumini nimba wahora uti nimba ukasanga nyene urumva utanguye kwigira ukuntu nyene kurondera kigira 10 c'Imana ugase kuko uwo munsi nuzo kuzigama ni uzovomera uri kuvomera ubwambere nabwe kumutegereza gusenga Imana mukaronka ico kimira ukaronka uwo marene uronse uwo marene ni wazogufasha akaca kuronga ati ico Sandrine urazi jewe yego naho nawangiza akantu nyene wana turi mwisi yego mugabo mpwemu yanka numva umutima ukiruka ubundi niko bimeze wabyo miseze mfise mpwemu yera hari ni watugera hari ibintu utemerewe ubuzima rero tubanye na marene wanje rero urumva rero umuntu ntacamaza umuntu nta kuntu uyu mubiri ni intege nke nta kintu ariko uwo marene niwe twahawe aguma dusengera ngo azodusengere bihuwe rudatato mwijura agomba haleluya uwo marene uwo marene umufasha umwitsa ari uwo mpwemu yera yego mwe muri ko muranyumvira warubizi n'abandi bose bariko baranyumvira ba mama ba papa yego uwo mwitsa uyo umuntu wese agire ubushakashatsi bwo kumurondera kandi wumve ko kandi urabona Yesu yirirwa arigisha mugabo bwira nta nuwamenye ngo yaje inyuma y'igisagara kwigunga nta nuwamenye niyo yarara nta bitanda nta mamatera nta tubona yigeze agira rero urumva rero wowe rego ntitwomera ariko mugabo uronde kigira 10 c'Imana ico kintu ndakigaruka ko kandi ndagishigikiye ndagitsindagira none ga mama dufise umunsi umwe mu ndwi canke mu mwaka ikigira 10 umuntu abakunzi bacu bayoreza ariko baravyumva umunsi w'ikigira 10 twowuharura gute mbega n'amasaha numunsi wose mu ndwi uvuga no kuja mu biharuro ariko urumva ico dusabwa no kugerageza umuntu akarondera umunsi wo gukorera Imana kuba imbere no kwigumira kandi urumva no kuri kumva waronsa gakiza kandi umuntu ucu byigunganiriza ko bibwire n'abandi n'uwo munsi wo gusenga ucu usengera n'abandi Imana bamwe batarakizwa yego Imana ikiguha n'iyindi mitwaro myinshi ugumusengera rero urumva nimba kakirwa imbere y'Imana ko Imana igushoboza ukarara imbere y'Imana ntacuba nukuri none mama nkavuga ko bigoye urumva hari abavuga ko bigoye turi mu gihugu ciruka kiri busy n'abari ruguru iyo mu mirimo n'abari Bujumbura nabo bafise n'abakozi akavuga ati urumva mfise abana gusiga umugabo n'ibiki nagakiyo ni iki yokora emwe nukuri uwo mwuka wera kandi Imana ikibigutunganiza naho yo mugabo akazuzobona Imana imworoheje Imana ni ibigira ikabigirura Imana niyo nyene ubasha bwose ntabwo Imana yobona uri kurayirondera ntabwo Imana yobona uwo mutima wikurikirane Imana ikigendera bihwamika byose kagenda neza amen abana ikabanezereza ikabaye nakonshaka kubwira nigitangaza mama murakoze cyane yego nukuri turabashimiye by'umwihariko ku mwanya wanyu mwaduhaye kandi bakunzi ba warubizi uyu mumama iba ariko aravuga turabishingira intaho uyu munsi jewe twahuye uyu munsi ariko ndashingira intahe kuko nobabwira ahantu yajava ahantu kure kugira ashobore kudufasha kuza kubafasha kubahezagiza intahe rero mama
turabashimiye ku bwitange bwanyu mwatanguye kwitanga kuva kera mukimenya uyu mwami Yesu Kristo gushika uyu munsi mwakoze no kwitanga mukava kure mukaza mukafasha abanywanyi ba Warubizi kandi Imana ibahezagirire turashaka ko mugenda musezeraniye abanywanyi ba Warubizi ko tuzokora part 2 igice cya kabiri murabitwemereye nukuri Yesu akinyemereye kuba mu isi nukuri murahari ndavyemeye kuko hari n'ikindi nyendaje n'ugwaruka nzovuga kuko je naho kwigisha n'abana hari abana benshi bashika bakagamba bakareka kumvira abavyeyi ariko nibwirizwa rya kabiri ngo bumvira abavyeyi kugira ngo uzorambire mu gihugu kandi kugira ngo ugire amahoro kandi ugire umugisha utumvira abavyeyi nta mahoro zo kwigera ugira ko abavyeyi bari mu gishingo c'Imana rero urumva nabibonye byinshi naho ndi ngasanga abana benshi bagarariza abavyeyi bakavuga ati reka ibi ugasanga batangura kwihindura batangura kubinyerera ibintu nk'ibyo ibintu byinshi aho nta mahoro abavyeyi bari mu gishingo c'Imana Yesu abambira umugisha amen mugende mutubwirire umutware nawe ko tumukeneye umva muri abantu badasanzwe kandi muzodufasha ibintu byinshi jewe nka jewe n'umugisha kubamenya ndaryoye kuba nkuye namwe Imana yaneye iteka ridasanzwe ndanezeranje kubona asanzwe yego nukuri kandi nzobigira ko byinshi mama ndagushimiye kandi ndagukunda murakoze ngana n'abakobwa banje yego nukuri Imana ibaha umugisha rero bakunzi ba Warubizi turarangije ariko murumvise ko twari tugifite byinshi byo kuvuga umuvyeyi wacu n'umutunzi adasanzwe mu bwami bw'Imana no mu buryo bw'umubiri arasa neza araberewe yego turarangije mugira ibihe byiza twashaka tubibutse ko aya mashusho meza muri ko murabona ni Liani Media niyo yabategurira mubakeneye mubarondere kuri iyo nimero iri kica hasi hama kandi kindi naco nukuri mukomeze mugira amakommentaire mukomeze musharinge kina kiganiro twababwiye ko hari abantu benshi bariko barafashwa bariko badushingira intahe nawe uza kucumviza no kwindizira ko kiza kugufasha ugihezagize mugenzi wawe agihereze mugenzi we hama dukomeze gufashwa nanje nariko ndakibashikiriza ndasuye kuyibutsa ko nitwa Sandrine Uwimana kuri bashasha. God bless you. Bye bye. Warubizi ko Yesu akora ibikomeye mu buzima. Warubizi.